mu gihugu cy'Ubwongereza ku munsi w'ejo nivyo nitwabagarutse ko ndipo kubivanye nuko twariko turaraba bato na cyane mu bijyanye no kwiruka ku gikombe cha English Premier League hagati ya Arsenal na Manchester City, ariko mu buryo bwiharije igaragara nka equipe ishobora kubigwamo canke ishobora kwisanga ari yibuza amahigwe yo kwisanga mu zizokina UEFA Champions League mwaka weze. Ndavuga equipe ya Chelsea yitwa Rosenior. Dufatiye ku adversaire basigaje tugafatira kuri resultat amazemo iminsi, tugafatira no kuba ariko baragwanira bino bibanza vya gatatu na kane, ubwo equipe ya Chelsea yo bifise ubushobozi bungana gute bwo kwintegra Big Four canke bwo gutwara Champions League kugira ngo mu mwaka uzisubira igaragare muri UEFA Champions League, na cyane ko mwino projet ya Chelsea twagiye turabona de complex uhereye kuri Cor Germain Parma kumbura avuga ati tudakine Champions League mwaka uza je dois partir nkisubirira Manchester ngaja kwa Manchester City cyangwa kwa Manchester United cenga rondera handi nerekeza. Donc ino pressure abakinyi bitwa ko ari bihangange bakunda gusantiyo bari muri equipe nkuru mugabo yatakaje akanovira ko kwama igwanira ibikombe bikomeye ariko kandi no kwamikina UEFA Champions League. Umugabo yitwa Rosenior yinjiye muri equipe yitwa Chelsea de Blues. Ku ruhande rwanje jewe nemeza yuko hari byinshi vyamaze kuyangara. Harakajagari kare muri equipe yitwa Chelsea de Blues yari ifiswe n'umugabo yitwa Enzo Maresca. Rimwe na rimwe je abantu nubwo Maresca bamubona nk'umuntu w'igihangangeje, ku ruhande rwanje mbona ko nta kintu yahaye Chelsea. Kiriya gikombe c'isi c'imigwi buryo bagitwayemo nta nguvu ziwe zihari, harabayemwo novuga ngo facteur chance gusumba ubumenyi bw'umumenyereza. Ugacufatira muri EPL ino saison yasize n'agahigo ko kuronka amakarata y'agahamano no munsi mbona bagakomerejemo, ariko yabigarutse ko inyuma ya match ati ico nifuza ko abagasore banje bevita canke se bo bavano naco ni ibintu byo gukora udukosa twa hato na hato, kuba frustré bikaduhesha amakarata atukura n'ibindi, ariko tugahindurana mentality yacu mu bijanye n'uburyo turondera resultat nziza. Ni iki kintu rero ndiko ndavuga na munsi umugabo yitwa Rosenior yinjiye muri Chelsea. Burya Maresca yasohotse tutazire 11 de départ kwa Chelsea de Blues, ariko no munsi Rosenior imizi mikenya hamaze turamaze kumenya ngo 11 biwe beza ni mediane ya Landry, Santos na Caicedo, Fernandes agakina imbere ya uruhande rumwe Neto, urundi ruhande Cole Palmer. Canke yavize umugabo yitwa Malo Gusto, Risi James akabari wazagati kuba doublure umugabo yitwa Moises Caicedo, kumbure Enzo Fernandes agakina nka nimero 8, mugabo twanabonye no gukina nka nimero nako akina nka nimero 10, aho twanabonye no gukina nka nimero 8 birakunda, ariko hariyo efficacité peut-être itakara. Jewe amaze rero kunyereka ishusho umugabo yitwa Rosenior nivyo yifuza ko Chelsea kina, mu gihe jewe noce mvuga ngo igihe gishobora kuba caramaze kugeraho gisa nk'iki kiriko kirarengerana, natabikora ivyo abantu bipfuza ntagomba ko bamubraminga, ariko nanabikora ashimirwe ko azoba yakoze akazi gakomeye cyane. Una munsi course ya Big Four irakomeye gusumba course y'igikombe. Equipe yitwa Manchester United yamaze gufata umwanya wa gatatu, bigaragara ngo kwikurayo ni ibintu bigoye. Basa n'abagaruye Brian Mbeumo, hafi aho abakinyi bayo presque bose barahari. Equipe yitwa Aston Villa ivanywe mu mwanya wa gatatu na Manchester United, nta uzi neza ko izokwemera kure kuri cakane. Hari equipe yitwa Liverpool yamaze guca kuri Chelsea nayo iri hafi dodorera inyuma ya Aston Villa. Hari equipe yitwa Chelsea the Blues, uhereye kuri Manchester ugera kuri Chelsea, equipe zigera kuri zine zifuza ibibanza n'imiburiburi bine vya mbere. Donc kugera ku cakane zifitaniye imatch hagati yabo. Chelsea ntirakina na Liverpool match yo gusubiriza, Chelsea ntirakina na Manchester United yo match yo gusubiriza, Chelsea ntirakina na Aston Villa match yo gusubiriza. Izo zose ko ari zine hagati yazo zirafitaniye match. Man ntirakina na Liverpool, ntirakina na Aston Villa. Yamara n'abantu barabarezita za Chelsea muri match 5 ziheruka batsinze 2 banganya 2 batsindwa rumwe, bakavuga ati jomba nibaza ko yatarire zirita nojija ukutandukanye nuko navuga ko ari imbi. Benshi bagaruka bavuga ati la crise a déjà commencé, kuko ufashe nka Liverpool muri 5 ziheruka yatsinze 4 itsindwa rumwe, ufashe Manchester United muri 5 ziheruka yatsinze 4 inganya rumwe, ufashe Aston Villa niyo yitwa ko ifise resultat mediocre yanatumye bisanga mwino circuit bashobora gusohoka rero mu gihe boba babandanije bimera nabi. Kandi ugiye kwanaliza aba adversaire rero Chelsea yitwa ko yagize ko izo resultat zerekana peut-être ko biriko biragora. Dukuyemo match batsinzwe na Arsenal ko buri wese yotsindwa na Arsenal,
batsinze kuri jone ya 24 ekipe yitwa West Ham basafarinze 3-2 abantu baravyibuka iriya match West Ham itangura itsinda 2 bakaza kwa bigombora veke novuga ngo coachinganya y'uwitwa Rosenior akoza ama remplacement meza banaronga n'igitsindo mu minota ya nyuma ariko inyuma yaho banganije na ekipe yitwa Burnley banganije na Leeds United baratsinze Wolverhampton 3-1 abantu baravyibuka triple witwa Corgerman Parma si je me trompe pas ya mu gice cya mbere kugeza ku gice cya 8 nyuma yaho baciye batsindwa na Arsenal wari kurabivuga neza reka twiyenspire kumbure ku ba adversaire batanu Chelsea yimirije gukina kumbure tunarabaza Liverpool na Manchester United nyuma yo gutsindwa na ekipe yitwa Chelsea nako Arsenal Chelsea muri match bimirije genekezo rya kanara bari ku munsi wejo barakina na Aston Villa bayisanze Villa Park kino gihe nemeza ko ari gukina na Aston Villa isanzwe paraporo yuko wowe ukinye na Aston Villa twuzi yamaze inkino zirenga 10 itsinda ariko uno munsi nayo yamaze kuba ngingo yibonye kamaraso nyuma ya Aston Villa Chelsea bazoca bakira Newcastle United kino gihe yasubiye inyuma ariko uno munsi yo gutsinda ntibi nkuru kuko ni ekipe nemeza ko itanga resulta zitandukanye n'abakinyi ifise bazoyakira zo bari genekezo rya 14 uno munsi Liam Rosenior yinjiye muri saison hagati burya ntibamusacrifiye umugabo witwa Enzo Maresca retour yaramaze gutangura Enzo Maresca bamusakinze retour zaratangura retour yari yaramaze gutangura yes uvuye kwa Newcastle ndiko ndavuga inkino zigira nko kuri 5 cubandanitsako baje kwakira Newcastle ku ndwi ya 30 kiya 29 bazoba bagendeye Aston Villa ku ndwi ya 31 ekipe yitwa Chelsea bazoca baja kwa Everton kuri kiriya kibuga kitariko kiroroha kuri Dickson Stadium azoba ari saa 8:33 indwi ya 32 Chelsea bace bakira Manchester City gerezo ya 11 kwezi kwa kane saa 10 kuri Stamford Bridge mu gihe urukino rwa gatanu bimirije ni Manchester United n'ubundi bazoyakira nayo nyene bivuze ngo mu nkino 5 bimirije barafisemo Aston Villa bafisemo Manchester United bafisemo Manchester City bafisemo Everton bafisemo Newcastle Man City bazoyakira Man U bazoyakira bazoja kwa Everton baje no kwa Aston Villa ariko banakira Newcastle United Chelsea uravye umwanya barekuye Enzo Maresca ukaraba n'umwanya Liam Rosenior yinjiye ugacura bibiharuro mu nkino zitanu batsinzwe rimwe bakagabura kabiri bagatsinda kabiri ndamufata nkaho yagize réussite ku ruhande rw'uwanje ninya wanashaka ufatiye ku mwanya yinjiriye ko ufatiye ku mwanya yinjiriye bivanye n'abariko barahigana nivyo uyu mugabo wo kwa Manchester United Michael Carrick yinjiye bayi imbere yuko ibibazo bivuka n'inzu yi warayize hagacemo ekipe yitwa Liverpool nubwo tubona nkaho yatawe kugaruka yoyo novuga ngo iri kwikora comeback iva mu bihe bigaruka mu bihe vyiza mugabo no mumenyereza umwe yagiriwe ico cizere peut-être ko bashobora kuba mubona ati ejo ashobora kuroganya urwego rwa ekipe canke ashobora kuturonderera big foot tukisanga twasuye guserukira ubwongereza mu nkino za Buraya bitandukanye cyane none mugabo yinjiye uno munsi Chelsea nyuma yuko mwaka weze bari muri conference uyu mwaka bakaba muri Champions League nkamwe mwakuza wo kwisanga muri Europa League niyo bari yesheke ibara ryo bari guye kuko bigaragara ko Ligue des Champions mwakuza bariko barayirondera mu nzira zibiri soit gutwara Ligue des Champions turimo canke kwisanga muri zine za mbere ibara ryo bari guye Chelsea ifise effective nziza Chelsea ifise effective yagutse Chelsea ifise umumenyereza jewe nemeranya n'ubushobozi bwiwe nubwo atagihe kinini nyarahamara mfatiye kuvimaze iminsi uburyo yari nyabakinyi n'uburyo akora remplacement ni bimwe mu biranga umumenyereza mwiza hanyuma uno munsi ari kwiganwa na equipe yitwa Liverpool yo iri igerageza kugwana igaruka mu bihe vyayo vyiza ari kwagwana na Aston Villa kuko Man U ntibakigwana Man U ni ya gatatu
kuyivanayo biragoye cyane, birashoboka ariko biragoye. hari kibazo amanota 6 hagati ya Man U na Chelsea. Ibaze rero no musore yumvira ngo 45 uriyumvira ngo Man izosura gutsindwa kwa kangahe, uravye effective bafise n'icizere bafise n'umugabo witwa Michael Kariku karondera ukabura nivyo EPR ihinduka ku munsi ku munsi. Yamara no kwiruka kuri Aston Villa kuko nayo akirimo kinyoni c'inkino zibiri biragoye. Probablement no bato dutangure tuyibone kwanza kuri Liverpool yibarusha 3. Bato hagati ya na Liverpool yo irahari. Mugabo jewe no munsi ndavye equipe ya Liverpool ishobora kuvunikisha Ibrahima Konate kizera Gomez canke kizera gusubiza Ryan Gravenberch muri axe centrale canke gakinisha mwendo wataru. Mba mbona vyo koroha Liverpool irinzirasha ko Chelsea yo yicako. Ariko equipe itwa Aston Villa urukengo iracafise Liverpool, iracafise yo Chelsea, iracafise Manchester United. Ariko bose basa n'abafite amweke bagizerere kandi banashaka amagara yo gutsinda zine ekipe zitatu. Umugabo yitwa Unai asa nkaho ariko aragaragaza intege nke muri no minsi ya hafi. Nutsindwa na Man U, Chelsea yabonye result iri positive, izo biri kwiragusugereza. Nunyerera mukagabura na Liverpool canke ikagutsinda, Chelsea zo bikudubuye. Niba zurukagira herera Chelsea kakwitsindira bizoba biheze. Ari nako nayo Chelsea ivuga ngo ivyo twocungira ku bandi natwo nitugomba gukora erere nka equipe yifuza Big Four, komsa tukamenya ngo inkino zose zisigaye tukwiye kuzikina nka finale. Ni nayo majambo Liverpool bagomba gukorerako batizeye resultat y'iyindi equipe nimwe, bakamenya ngo ibigomba kuba vyose tuzobanza kugira uruhara ruri positive kugira ngo turindire resultat z'abandi ba. Bien sûr nushobora kwitega resultat z'abandi wotikoreye akazi. Ari nako kantu ushaka ko turangiriza ko kwino dossier. Chelsea ku munsi wagira kina na Aston Villa, Villa Park. Irazi ko urukino rukurikira izoca ija kwa Everton. Mugabo Chelsea igiye gukina no rukino ifise abakinyi bane bari averti, ndavuga Reece James, Andri Santos, Corjamin Palmer witwa Gerrard. Bari averti à l'absence ya Pedro Neto, ya Cucurella. Pedro Neto yawe ikarati tukura muravyibuka. À l'absence ya Cucurella ari mu mvune, Estevao ari mu mvune, Jamie Benoit Gitens ari mu mvune, Levi Colwill ari muri process zo kugaruka ari yagize ligament croisé. Ndetse n'uwitwa Dario Esugo ariko uno numwe mu bakinyi bavuga ngo peut-être Esugo jewe mbona nta kintu na kimwe ano on peut compter gusa kwitega nk'igitangaza yofasha Chelsea. Ku munsi wejo ni bafise Pedro Neto ariko wowe urumvikana ko kuri match ya Everton ashobora kuba hari. Novise Cucurella ariko Jorere ato ari averti. Hariho probability yuko Chelsea ikina match ya Everton idafise Jorere ato na Marc Cucurella. Ko birumvikana ko udafise Cucurella bariko barahengeka Jorere ato nubwo yaguzora mu kinyamura central. Ubwo ino situation côté effectif ko bigaragara ko effectif ya Chelsea ishobora kubirikira ba réduit de temps en temps. Kiba mu bintu je nanguye kubona ko kiri no mu vyo bananiza. Ariko kandi ariko ndagaruka ku rugero ubwo nimba tubona ko ino bati zodadanurwa ku bice byinshi kujana inkino zizohuza ino migwi entre yazo. Ubwo Chelsea yo bifise poids ingana gute yo gutsinda Aston Villa, yo gutsinda Man U, yo gutsinda Liverpool. Liverpool ari mwana isinze muri match ari. Yes. Liverpool isinze muri match ari. Mfashe Liverpool mbona yakinogiye. Arne Slot atagira ishusho. Ashobora gutsinda izo match zibiri ariko nabonye kimwe mu bintu peut-être citwa leadership kiba kiri mu bakinyi ba Dominic Szoboszlai ba Makarester n'abandi. Nigiye Viance ashobora kuvyifatira mu minwe. Ico bari kimwe mu bintu Liverpool yo ikurikirana na Chelsea. Chelsea yo bisabwa nayo kuzigakorera. Kumenga ariyo leadership ibura. Peut-être no musumenga ibintu byose babitaye kuri Joao Pedro Janqueira Jesus akiri mushasha mwino equipe ko ari muri saison yo ya mbere. Kumenga wa Corjamin Palmer twari dufise muri Chelsea mbi ashobora kwifatira ibintu uno munsi ashobora kuba yarabaye épuisé. Bivanye peut-être n'imvune uko uravye saison yo ya mbere nigeze avunika mugabe ino saison kuva banavuye mu gikombe cy'isi ubona ko araduga kamanuka imvune ariko kandi hariho niyo instabilité rero uno munsi munatobora kuvuga kuko champion du monde ahinduye umumenyereza mu kwa mbere bamwe bakavuga ati resultat abandi ati yo yasi resultat ni yumva ibyo ababosi bamubwiye. Ibi byose vyakreye instabilité contrairement no kwa Liverpool wo bavuze turakubitwa ushaye ariko twe tugufitiye icize. Kumenga n'ubundi biza bipriva cyangwa biza bituma Chelsea yose abwa ingufu zirengeye za Liverpool kugira ngo integre Big Four gusumba.
ni ca kindi nariko ndakubwira Chelsea irasabwa inguvu zisumbe za Liverpool kubera ko wanashaka ifise effective nziza gusumbya Liverpool ariko effective y'abakinyi presque bose bari imatire kandi itambikije mahiganwa yose sauf Carabao yo igeze kuri final ariko Ligue des Champions Premier League FA kandi bafise des adversaires nabo nyene batoroshe kuko sinzi ko Chelsea no musi izovuga ngo twe ngo nidutegura match ya Paris Saint-Germain yo gupfa no gukira kandi bazi ko amaturno bamba yatwara atanu waba amahirwe uravye igikombe ca 2012 batwe bari kumwe na Roberto Di Matteo hari ni bari basezera Andre Villas-Boas yes bari basezera ya Andre Villas-Boas ya uravye igikombe batwaye ca 2020 basezera Lampard bazana Tuchel mu gice ca kabiri ca saison ukaraba imonde ya de club rega batwaye bari kumwe na Maresca bagiye muri monde de club ataho bamahirwe kuko bariko baratwara conference muri Premier League ugaragara ko baronse big for mugabo na kindo special bakre niho ndiko ndakubwira ni equipe yitwa Chelsea de Blues isabwa inguvu nyinshi zisumbe za Liverpool ifise effective nziza gusumbya Liverpool mugabo effective y'abakinyi presque bose bari imatire nkuyemo umugabo yitwa Reece James nkuyemo na Cole Germain Parma na Neto hafaho abandi bose canke benshi muri bo bagaragaza nkaho maturite kuko uravye Moises Caicedo Fernandes n'abakinyi beza wanashaka maturite iri kwiraduga mugabo uravye Dominique Szoboszlai cizere gifitiye uravye cizere Alexis McAllister abayifitiye naba maze igihe akina match mbi ashobora kuzagwindira match McAllister niwe muntu yaramaze igihe kitari giteye kwa Liverpool ariko akina match mbi mugabo no muzi muri mediane absence yiwe Liverpool irayisanta ugaca wiyongera ko yuko kwa Liverpool barafise ijambo ry'umukuru Virgil van Dijk barafise ijambo ry'umukuru yitwa Mohamed Salah canke Alisson Becker rituma no witwa Milos Kerkez yo bamwiza mu gihe utari umwiteze ivyo rero je kwa Chelsea birasaba inguvu nyinshi mugabo twari Rosenior ariko afise effective tout simplement nyemeza ngo equipe yose dusigaje guhura tuyitsinze nta nkuru yo bihari Big Four iragoye gusumba uko igikombe cyo twagwa nako ndabivuga birazisaba gutana mu mitwe zo nyene hagati yazo atakurasha hama umwe azumbije inguvu wundi akabiri wagenda imbere yiwe ariko ico nemeza coco hano mfatera amahigwe izokora gusumba ibindi ariko se twosiga inyuma ubushobozi bw'abamenyereza bino migwi ni bande bari favori kubwo mumenyereza ni bande tsobona ati ivyo okunda ariko peut-être umwanya kagozi kazocika gumenyereza bamwe bafise Emery Unai bandi bafise Michael Carrick bandi bafise Rosenior bandi bafise Arne Slot babiri muri bane baronse akazi mo kwa mbere avuga umugabo witwa Rosenior n'uwitwa Michael Carrick ariko kandi babiri muri bane nabo nabakambwe batsanguranye saison ino migwi navuga witwa Emery Unai n'uwitwa Arne Slot kandi bafise ibyo bakoze mu mwaka weze vyiza muri ino migwi parcours ya Emery Unai muri UEFA Champions League mu mwaka weze simbi nono munsi parcours yo muri Europa League simbi na parcours yo muri Premier League simbi wagenda kura umugabo yitwa Arne Slot parcours yo twari igikombe rwo yagira abakritika bagiye batandukanye simbi kuko iratanga icizere vyatuye mu amafaranga cyangwa bamugura bagiye batandukanye twava twiyumvira Rosenior na Carrick bo binjiye ariko bigaragara ko iyo matirita atayo baragira ko bazovananizwa na Arne Slot na Emery Unai bitwa ko bari bafise zino equipe canke n'ubundi aramamenyeza bariko barakrea expo mu kudutangaza nubwo wabitwa bato uno muzi jewe sinzosera kuvuga ngo mumenyereza ngo mutonyi ngo canke mukuru kuko mbona umengo batonya ahubwo nibo bagezweho cane uravye mumenyereza wa Manchester United do muzi na equipe nimwe ariko aragera umutwe zabizo zifise abamenyereza babakambwe canke abakiri bato nkawe iyo bahuye ikura ko amanota 3 canke ikura ko inota rimwe mugabo no munzu ufashe bato iri hagati ya Michael Carrick Rosenior umugabo yitwa Arne Slot ndetse na Unai twizeye ubushobozi bw'abamenyereza Liverpool niyo yotangura kwisokora ikivanamwe muri zirondera Big Four yocisezera twizeye ubushobozi bw'abamenyereza Slot yovamwe bwa mbere uno musi Slot iri mu bikuru Rosenior na Unai na Michael Carrick nukuri bivanye n'ingene tactique z'abamenyereza zimeze canke n'ingene apanga abakinyi bo n'ingene remplace ndamugereranya nande muri bane kuko uyu mugabo Rosenior we basi dufate niyo yo kwicanganya kaba mubi araviza amahigwe yo gusohora umukinyi ari mu kibuga kazana wo banganya effective wiragutse kandi rimwe abakinyi beza bano yageragira ibibazo vy'imvure muri defense cyane ibibazo vy'imvure muzi vyaratorewe umutima niko Charoba akomeye anagarukana n'umwana w'umusenegale Mamadou Sarr kwisanga ufise Charoba na Mamadou Sarr
kwisanga uvize Charoba na wa mwana na Wesley Fofana no canke na Joshua Chempong uriya mwana akunda gukina ku idemi y'uburyo kuri kabiri yitwa si Joshua Chempong oya ya Joshua Chempong ufise Joshua Chempong ukagira Charoba ukagira Risi ukagira akagongo k'agafaransa ka Marogusto ukagira Jorereato biroroshe gutora umuti muri defense ariko yumvire kwa Liverpool dafise Van Dijk bica bigenda gute Gomez na Konate na Makadi na Wataru canke na Gravenberch muri defense biba bigoye mugabo no muzirewe nico gituma ariko nakubwira nti ufatiye ku bushobozi bw'abamenyereza slot yo kwivanamo ariko ufatiye ku bushobozi bw'abamenyereza n'ijambo riri mu bakinyi ivyo biratuma slot no ndababwira ngo duhangane kuko jewe ndafise Van Dijk ashobora coordona abakinyi banje ndafise umugabo yitwa Harrison Becker ashobora coordona abakinyi banje buriya sindabona jewe Aporo Mohamed Salah mu bijanye no kuvuga ngo afata ingingo kuri bano bana bato biba bigoye kuko Mohamed Salah yagaragaye cyane nk'umukinnyi egoiste nuno muza ataremera ko imyaka yagiye mugabo Van Dijk aravye Kodiga akamubwira ati wowe umunya Holland w'iwacu ariko ntahuragera mu mupira w'amaguru kina Harrison Becker ni wa munyegori niyo yokankamira Virgil van Dijk ahindukira kumva ati twakoze herere kandi turagomba kuyikosora ucuza ko mugabo yitwa Unai ahubwo gato uvuye kwa tugendere nko kuri Michael Carrick bigaragara ko we yamaze kubafata intera kandi uno munsi nta kintu na kimwe bateze umugabo yitwa Michael Carrick atari kumutega muri vya byari karabura abakinyi kandi uno munsi bikaba bibamo Rafa Pasi yatakaje Lisandro Martinez nyuma yo gutakaza Lisandro kuri match ya Crystal yatakaje Lukshaw ariko kandi nafise Patrick Dorgu nafise Matis Delight nafise Harry Maguire nafise umugabo yitwa Lisandro Martinez nayivuze secteur défensif mu bakinyi bitwa ko bagera kuri batandatu Manchester United igwaje batanu ba défenseur sauf Mason Mount ubwo arabandanya bibemwo canke nawe turaza kubona ko ubushobozi bwe kumbure abaye dépassé ariko washoboye gutanga vyiza mu gihe afise abo beza Michael Carrick uno munsi ariko arakoresha cyane Harry Maguire na Rosenior ko yakora Sandro Martinez yasuye mu mvuna asanga Delight hako na Maguire yagiyeyo Maguire na wajayo ariko uriya mwana Jayden Heaven ariko araza nawe waraba ukizanga ufatiye ku vyo Manchester United ikina ubushobozi bwa equipe buhagaze hagati muri mediane no muri attack kandi ibi bintu ubona shaka kurabira no mu equipe dufata tandukanye yagiye arabaho ndaviza karore kuri Barcelona nziza muri mediane no muri attack ariko defense bayabaye kandi atawigeza yicisha mu ijisho iyo mediane ihagaze neza na attack aba defenseur baratanga ivyo bashobora kandi biraba couvert Rero sinovuga ngo Michael Carrick azogogwa canke bizogenda gute mugihe Imana kimuzigamiye Casemiro na Mayino urayirungikamo even n'umugabo askwizina urungitse even na Yoro wifitiye Delight na Shaw canke na Mazraoui na Sanemans mwigori na Sanemans mwigori umupira barawutera nta kibazo na kimwe kuko ubuzingo assurance nini nyamfise ndafise Casemiro arinda defense yanje guhura n'ibibazo byinshi ndafise Bruno Fernandes yorient umupira hashakiye mu mwanya ashakiye canke atsindire mu mwanya ashakiye yamara ari oblige kubrikora mugabo no muzi bricolage zokogwa muri Manchester United system ya batatu batandatu umwe ntizogaruka buri iri mu bintu vyari vyaranyoshe equipe avantage afise no munsi muri attack afise super sub mwiza uwa mbere mu gihugu c'Ubwongereza yitwa Benjamin Sesko mugabo ate uno munsi yamaze umutuma kwitwa titirere bigakunda umutuma kwitwa mu super sub bigakunda afise Amadi Diallo afise Mateus Cunha afise Joshua Zirkzee ino equipe yitwa Manchester United ibitangaza nta gitangaza na kimwe cabayeho habaye impinduka zingena abakinyi bagomba guhagarara mu kibuga no kwimvanamwe n'umumenyereza baca batanga ingufu zirengeze bari batanga ku mugabo yitwa match bari bokine ku munsi w'ejo Brian Mbeumo bari yagarutse Brian Mbeumo arahari kandi na Luke Shaw ku munsi w'ejo araza kuba ruhutse Luke Shaw yagize kibazo kuko yanasubirijwe ku munota 25 muri match ari kugira amaje no ku munota 85 naho nyine batakaza Harry Maguire mugabo no muzi niba ndakubwira ikintu kimwe udafise Luke Shaw nivyo ntawe bingana mu kumusubiriza mugabo Nusair Mazraoui mwiza kuri kabiri mwiza kuri gatatu kandi hose anganye inguvu ivyo biri mu bintu bitangaza hanze si bricolage izo bikozwe uzanye Nusair Mazraoui watakaje Shaw yamara agenda ibona to simplement nka challenge rero ya vrai umugabo yitwa Michael Carrick agomba gucamo iyi ni challenge ikomeye agomba gucamo mugabo wanashaka kuyisirimonta vyoroshe gusumba kuyigwamo afise effect wagaruye Mbeumo
vyumvikana ngo Seska acasubira kwicara kandi mbe umone ivyanka canke kunya canke Amadi Seska agakorokeramwo hari impinduka igomba kuba mu kibuga bimaze kuba gahanti no muzi rero jewe nico gituma nakubwira nti Manchester United imaze kutugaragariza ngo icabura wari umubano mwiza muri twebwe gusumba gukina umupira uwo rero waramaze kuhaba bariko batera umupira mwiza biringaho kwa Chelsea nakubwiye ifise effective yagutse nakubwiye kwa Liverpool bafise umumenyereza jewe ntinya ikijanye n'ubushobozi bwiwe ariko nemeza ko afise abaridere hagati mu kibuga ncenza ku mugabo witwa Emery Unai yavunikishije Boubacar Kamara ni numwe mu bakinnyi atigeze aba stable muri projet ya umukinnyi mwiza mugatigeze aba stable muri projet Unai kubwibazo vy'imvura ariko ikomeye cyane yagaruye Douglas Luiz kandi Douglas yagarutse ashikaronka umwanya wo gusubiramo Chawibaza mediani tunzi ariko no musi ntanafise Yuri Tierman saje ntanafise Yuri ari mu mvune match yeruka 11 wewe yari Emiliano Martinez yari Portores na Ezri Konza mutima defense yari Lucas Digne na Matikaje komande hagati mu kibuga yarafise Douglas Luiz na Amadou Namvomo na Morgan Rogers bari bakiguje no witwa Jadon Sancho na Buendia uri Watkins akataka ibaze uno munsi uravye bamwe mu bakinyi badafise kubibazo vy'imvune ni McGinn yagize blessure genou ni Boubacar Kamara nawe nyine yagize blessure genou ni Yuri Tielemans agwaye cheville no witwa Harvey Elliott